amajambo tuvuga ibikorwa dukora byose bitugira ku ingaruka. Igihe watura nabi, igihe uvuga nabi, amajambo wiyatura ko canke watura ku bandi niyaba. Erega hari naho umuntu akora ikibi kandi bitariko biva kuri we, ari kubera amateka, kubera umwuka ubwanje aho hantu. Ugasanga umuntu hari ibintu byamwizingiye ko nawe ararira ijoro n'umurango ngo arabiko yotabagwa, ariko vyaranse kuko bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira, reka tubanze dusenge. Mana, subiye kuza imbere yawe ubugira kandi ngushima, nkuririmbira, ngutazira kandi nkuninahaza, kuko urabibereye. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana idutegurira ibyiza, uri Imana iturinduka turindana n'abacu, uri Imana itugwanirira intambara tutomenya kuvuga, kandi uri Imana iduhindurira amateka. Mwami wanje, Mana yanje, n'ubu nsubiye kukwinginga ngo ikiganiro tugiye kuganira unyemerere ugisige, kugira ngo benshi bari batsikamiwe n'amateka y'iwabo abahindurirwe n'imbaraga zawe. Uzoba ukoze muvyeyi mwiza, ndagushimiye kandi ndakuninahaje kwemeye kubidukorera. Icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Reka turabe engene Aburahamu yakoze icaha. Ico caha gikurikirana umuhungu we Isaka nawe nyene umwana we Yakobo nawe nyene akora icacu kubesha. Kubera iki? Kubera imbuto yabibwe. Imbuto yabibwe twabonye neza ko imbuto biba imera kandi kagera kure. Haleluya. Imbuto bivye ntipfa kuranduka gutyo. Hari zini imbaraga zitumye iyo mbuto mbi iranduka. Rero Yakobo yari yaravyaye abahungu babiri b'amahasa, umwe yitwa Yakobo. Isaka yari yaravyaye abahungu babiri, umwe yitwa Isaka uwundi yitwa Yakobo. Baramahasa. Hanyuma mugabo Esawu niwe yari yavutse, niwe yari bukuru. Kandi mu migenzo y'Abanyisirayeli umwana mukuru niwe yabasamuragwa. Hanyuma ngo umunsi umwe ngo ntuzeye Isaka abwira Esawu ati genda ugende guhiga, kuko ngo yari umuhigi. Hanyuma Yakobo nawe yari umurimyi, yafashanye nawe ibyo mu mirima, nawe yari umuhigi. Naramubara ati rero jewe urabona ndashaje, ati sinkibona, ndiko ndegereza gutaha, ati none genda uje guhiga, hama uze uteke inyama zishe zorohe, hama unzanire mfungure, naza gufungura, hama ndaguha umugisha. Nyina Rebeka ngo aravyumva, acabwira umuhungu we Yakobo ati Yakobo, ati nyaruka ugende mwiraro ry'impene, atugende rabe suguru zibiri zinuze, ugende uzizane tuzibage, ati hama duteke duhe inyama papa wawe, ati hanyuma abari we wahezagira. Yakobo aratinya ati mama, ati papa araza kumenya, ati kandi niyamvuma umuvuma uramfata. Nyina aramubari ati umuvuma kuvuma uraja kuri jewe, ati we kora ivyo ndakubwiye gusa. Hanyuma aragenda ngo azana za mpene arazibaga. Hanyuma nyina aragenda araziteka neza zirasha, ngo bavuze ko zacumbye, nkuvuga ko zoroshe cyane kuko yarazi ivyo umugabo we akunda. Hanyuma ngo acafata, kuko ngo Esawu yari afise ubwoya bwinshi, Yakobo nawe yari afise umubiri usenye. Hanyuma ngo nyina acagenda afata impuzu za Esawu azambika Yakobo, acafata ya masuguru, bazanye amasuguru afise ibyoya, ngo afata urusato rwavyo avyambika umuhungu wiwe ahantu hose se yoshobora gukora kugira ngo yumve ko afise ubwoya, aca yumva ko ari Esawu. Hanyuma ngo acaragenda ashira se za nyama. Reka rero dusome, nashatse kugira resume kugira ngo n'abatazi inkuru bayumve, ko sinari gusoma ahantu harehare. Reka rero tugende ku murongo wa 18 mwumve. Ngo nawe aja iyesari, uyo ni Yakobo, ngo aja se iyari, aramuhamagara ati data. Aritaba ati sabwe, ati urinde ga mwana wanje. Yakobo yishura ati ni jewe Esawu imfura yawe. Wumvise Yakobo agiziki arabesha,
avuga ngo ni jewe Esawu imfura yawe, nkoze ibyo wambariye. Ehe se vyuka wicare ujye kuvyo nahize kugira ngo umpezagire. Isaka abaza umwana we ati ko waronse n'ingogaga mwana wanje? Ati nuko Uhoraho Imana yawe ampaye kugira ikiganza ciza. Urumva arabeshe kandi ko yagiye guhiga kandi ari amasuguru yakuye hehe? Mwiraro. Isaka barira Yakobo ati igira hano mwana wanje ngukorekore menye ko uri Esawu mwana wanje koko canke ko utariwe. Nuko Yakobo yegera se wiwe Isaka aramukorakora, aravuga ati ijwi ni rya Yakobo ariko ibikonjo ni vya Esawu. Ntiyamenya uwariwe kuko ibikonjo vyiwe vyari kubwoye nk'ivya mukuru we Esawu. Nuko aramuhezagira, aramubaza ati mbega uri Esawu mwana wanje koko? Aramwishura ati ndiwe. Aramubarira ati wigize hano nanje nge kuvyo wahize mwana wanje kugira ngo ndaguhezagire. Arabimwegereza arajya, amuzanira umuvinyu arashoza. Maze se wiwe Isaka aramubarira ati nyegera mwana wanje ungumbire. Aramwegera aramugumbira, yumva ubutamirane bw'umwambaro yiwe, aramuhezagira. Murumvise? Esawu yagiye guhiga kandi izi ngaruka zose zibaye kuri we ni ijambo yiyaturiye wenyene. Ni ijambo yiyaturiye wenyene kuko yigeze ngo kuja guhiga atahashonje, abwira murumuna we ngo amuhe kuvyo atetse. Hanyuma aramubara ati kugira ndabiguhe uremera umpe kubasamurago. Uwundi yanjanjwa kwijambo ararirekura aravuga ngo ndabiguhebeye ngo upfa kumpa gusa je nirire. Bantu b'Imana, amajambo tuvuga ibikorwa dukora byose bitugira ku ingaruka. Igihe watura nabi, igihe uvuga nabi, amajambo wiyatura ko canke watura ku bandi niyaba. Arico gituma dukwiye kwirinda tukaraba amajambo tuvuga, tukaraba ibikorwa dukora. Ivyo byose bitugira ku ingaruka kandi bikagira n'ingaruka no kubacu. Haleluya. Hanyuma ngo twabonye yuko ntuze Yakobo yaciye agenda akazana inyama akazanira se kubera iki babigiye inama na nyina, ariko kwari kugira ngo ijambo yavuze rishike. Imana dutabare. Se ngo aramubwira ati ko numva wewe ufise ijwi hirya Yakobo, ati basi nyegera numve kugira ngo yumva akamoto. Burya umuntu wese agira akamoto kiwe. Nyina nawe yari yabimenye, yaciye amuha impuzu za mukuru, amwegereye yumva akamoto na ka Esawu. Yamukora akakumva ibikonjo ni vya Esawu, mugabo umutama biramuzazanira kubera iki yarashaje ntiyabona. Haleluya. Haleluya. Nkuko nawe uyu munsi ubuzima urimo bukuzazaniye, burakuzazaniye, urayobegwa igituma udatera imbere, urayobegwa ingene ivyawe bitameze neza, urabiyobegwa, ukayobegwa ubuzima urimwo, burakuyobera kuko utazi vyabaye, utazi amateka yiwanyu. Nico gituma umuntu wese akwiye gushishoza. Haleluya. Akwiye gushishoza akamenya kubera iki ibintu biriko biba gutyo. Erega hariho abantu bagafata ingingo batazi igituma bafashe izo ngingo, aho kubanza kumenya. Erega hari naho umuntu akora ikibi kandi bitariko biva kuri we, ari kubera amateka, kubera umwuka ubwanje aho hantu. Ugasanga umuntu hari ibintu byamwizingiye ko nawe ararira ijoro n'umurango ngo arabiko yotabagwa, ariko vyaranse kuko ataramenya umuzi wari ukurandura. Abantu benshi barazazaniwe kuko na Isaka, nkuko na Yakobo na Isaka yazazaniwe. Aravuga ati uyu mwana eske ni Yakobo ni Esawu? Ko mbona ibikonja ari vya Esawu, ko mbona akamoto ari ka Esawu, mugabo ijwi nkumva ni Yakobo. Muntu w'Imana, nahawe ukusenga ukabaza kandi n'ubwenge burakenewe, ukamenya ukabaririkiriza, ukamenya mbega nukubera iki kintu cirepeta mu muryango iwacu kubera iki. Ariko kubimenya konyene ntibihagarariraho. Hariho ababimenya ariko ntihagira ico babikorako. Atacu bikoze ko bigumuko. Haleluya. Atacu bikoze ko bigumuko.
ariko ugiye imbere y'Imana ukayiririra ukayibwira uti Imana ibitwa binkurikirana nabikoze ntabizi cyangwa ababyeyi bacu babikoze nta ruhara ndabifisemo, ariko ndasabye ikigongwe cy'ababyeyi bande nanjye ndisabye ikigongwe, Mana tweze, Mana duhumanure, Mana dukure muri ibi bintu, ukajya imbere y'Imana ukayiririra. Kuko Satani aba afise umuryango yinjira namwe kugira ngo aze kudestabiliza, aje konona. Haleluya. Mugabe igihe umuryango wugaye urugagwa kandi ukugarika ubutacugurugwa. Rero nahawe nanje ukuraba igituma ico cago guma cirepeta. Ariko nkwinginga ngo ntibihere kumva gusa, gira intambwe. Nama nabivuga Yesu nta kindi akeneye, nta gituma yahishuwe, nta gituma yaje muri inosi, kwari kugira ngo adukuremo iyo migozi yose umwasi yatubohejeje, kwari kugira ngo aduhindurire amateka, aduhindurire amazina. Hari abantu bitwa amazina kandi ayo mazina ataruhara bayafisemwo, witwa igisuma n'umwuka uprana uva kuri basogokuruza bawe, uri umusambanyi, ubwo busambanyi buva hariya kure buragukurikirana, umuryango ntiwigeze wugagwa, uri umubeshi, ubwo bubeshi ubwisangamwo kubera hari umuzi. Ariko Yesu yaje kurangiza ivyo byose. Haleluya. Yaje kurangiza ivyo byose ku bana b'Imana. Haleluya. Ngo naje ndumuco umurika, ngo ariko abantu ntibawumenye ngo bawuzeko. Yesu n'umuco, Yesu n'umukiza, Yesu n'umutabazi, Yesu n'umwungere wacu, Yesu n'ubuhungiro bwacu, Yesu n'umutabazi wacu. Haleluya. Haleluya. Aragutabara. Aragutabara, arantabara. Niwo mugambi wiwe, nico kimuragishinga, nico cyamukuye mu ijuru. Ariko uyu munsi benshi ntibemera kuza ku mbabazi ziwe, ateze ibiganza bitegeye bose. Narabivuze, ntatoranya ku butoni. Haleluya. Ntatoranya ku butoni ngo agwishirize imvura yiwe bose. Haleluya. Bisigura ngo agakiza nakatwese sans condition nimwe. Igihambaye gusa nuko wogura umutima wawe ukegera intebe y'Imana. Haleluya. Nahawe rero kuraba mbega imbito yabibwe, jewe nabibye niyi, ashobora kuba atari we wanayibibye, nabibabwiye. Iki byose byakurikiranye ababana ni umuryango wa Abrahamu yuguruye, ukurikirana umuhungu we Isaka, uva kuri Isaka kujya ku mwuzukuru we Yakobo, Yakobo, kuko Yakobo risigura ngo umubeshi. Muriko muravyumva? Yakobo nta biharara bifisemo, ariko bamwita umubeshi kubera hariho umuzi. Uyo muzi rero utararanduka ntibikunda n'uruvyaro rwa Yakobo goshaka kugira izo ngorane. Haleluya. Haleluya. Yakobo yahinduye ibintu, izina rirahinduka, ahabwa irindi rishasha. Ni Imana ihindura izina, ni Imana igira neza. Rero Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mu ijuru, uri Imana nziza, uradukunda, wabitweretse kera mu kuduha Yesu. Yesu umwami wanje, ndakunina haza, ndagukengurukira, uri umukunzi mwiza. Icyagukuye mu ijuru nta kindi no kudutabara, no kudukura mu migozi ya Satani, no kutubohora ingoyi zose z'umwasi, kuko umwasi wewe umugambi we no kutuyongobeza, no kutwicara ubi, no kutubabaza. Ariko ndagushimira ko weho waje kutugirira neza kugira ngo turonka amahoro, turonka umunezero, turonka umugisha. None muvyeyi mwiza n'ubusuye kukwinginga ngo utahuza abantu iri jambo, baguhungire kuko waguhungiye ko wese nta na rimwe yigeze amaramara. Mwami urakoze kwemeye gukora ibikomeye uyu munsi, abana baba bagatabagwa. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.